ndetse ukirinda muri byose. Ivyo umuntu akwiye kwirinda ni byinshi, kuko Satani akantu gatoya akeneye gusa ko akantu gakorokera hasi, kakorokera hasi akaba yirutse, akayirutse ati mwabonye wabonye wa muntu wawe byakoze, wabonye wa muntu wawe byako ravuga, wawe wa muntu hata. Hano ijambo ry'Imana rero atubwiye ngo twirinde, irinde ikigari cy'abantu bagutwara mu nzira itariyo. Hari igihe uba wowe wimereye neza atakibazo ufite, ariko ugasanga guhura na bagenzi bawe ugasanga mubwiranye nabi, cyangwa ugasanga kumuvuga ibintu biteye isoni nawe ugacujamo. Hari igihe waba wirinda ikoresheje ibikomeye agatangura kwiyemera, agatanga kuvuga ngo jewe aho nshitse ngo ibintu bigenda uko, ngo jewe nguko nuko ngo bikini. Urumva yeba yabaye jewe, ariko rero ntabwo dukeneye ko bari jewe, ahubwo tuvuge ngo ntaba ari jewe, ngo ariko ngo bigaragare ko ari wowe Mana. Rero ntabwo dukwiye kuba ngo ari twebwe, ariko izina ry'Uwiteka rishigwe hejuru. Muri kino gihe ivyo bintu tumenya yuko byisha abantu benshi muri kino gihe bariko baratemba kubera ukwiyemera. Abantu bakiyemera bakishima, abantu bakabona kumenga niho bariko barabikora. Muri kino gihe rero nivyo bihari, abandi ugasanga bariko bashigwa hejuru. Twongeye kubaramutsa abakunze mudukurikirana mwese aho mutumbereye, twongeye kubaha kaze kugira ngo twongere dusange ijambo ry'Imana. Imana yase ku mutima wanje, kandi tubashimira abantu mwese mudukurikirana aho muri hose. Imana yo mwijuru bahezagire ukuntu mukurikirana channel zacu. Imana yo mwijuru ibahezagire. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye ko wongeye kutwemerera kuterana umunwa tukavuga izina ryawe, no biherebwe icubahiro. Wanere nyakuwa twongeye guca bugufi imbere yawe ngo amaraso yawe Yesu Kristo yongeye atweza utunganye, kugira ngo Mana bikunde wongere uzubaye natwe, kugira ngo tuvuge ibyiza vyawe. Nyakuwa turakwinginze dutangwane natwe Mana muri kino kiganiro, ndetse Yesu Kristo aba ari wivuga twe ducika umwironge, kandi nyakuwa abuganiriza ubatahuze, kuko Yesu Kristo ari uzi gutahuza. Uzobukoze rero dutangwana twongere usozaya natwe, dusenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditswe muri Petero wa mbere igice cya 5, turahera ku murongo wa 6 gushitsa ku murongo 8. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Petero ahanura abakuru b'ishengero. Ishaka turavuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana kubushobozi, kugira ngo ngwizibashire hejuru mu gihe gikwiye. Muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibabara. Mwirinde ibiboreza mwari mugavye, umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana Petero ariko ahanura bishengero, ngo bakuru bishengero ababwira ukuntu bakwiye kwitwara, ukuntu bakwiye guca bugufi, bagaca bugufi bari munsi y'ukuboko kw'Imana. Mu guca bugufi rero bari munsi y'ukuboko kw'Imana, no guca bugufi bagakora ivy'Imana igomba, ariko bubaha Imana, bakora ivy'Imana igomba, ndetse bagakora bazi yabatumye, bavuga ati uko biri kose twe turazo dutumye, bagaca bugufi bashira hejuru wabatumye. Ntibagende bavuga ngo ibikorwa ariko barakora niho bariko barabikora, ariko bamivuge yuko wabatumye ari we ariko arabibakoresha. Nkuko dusanzwe tuzi muri kino gihe umuntu Imana iramugirira ubuntu ikamukoresha ibitangaza, yamukoresha ibitangaza agaca abona ko ari we yabikoze, agatangwa kwishira hejuru, agatangura kubona ko ari umuntu akomeye. Bamwe agatanga kuvuga ngo amavuta yanje ngo bikini, ariko ntibibuke yuko ivyo yakoze, nimba yasengeye umuntu agakira, nimba yasengeye umuntu agakira, nimba yakora Imana yamukoresha ikindi gitangaza, wakabona ko yabikoze. Ariko hano ijambo ry'Imana tubwiye Petero ariko arahanura ngo abishengero, ababwira ngo bace bugufi munsi y'uko kw'Imana. Guca bugufi rero munsi y'uko kw'Imana nuko bakwiye guca bugufi, bakabona nimba Imana ibakoresha ikintu bakagikora, bamenye ko ari Imana igikoze, ahubwo akirangije kwikora aca bugufi asenga Imana, ashimira Imana, avuga ati Imana ndagushimiye ko jewe umugaragu kazi wawe canke umugaragu ndi umuntu muto cyane, ariko ukabankoresha ibintu bikomeye.
rero nivyo Imana yatugombaho, nivyo Imana ibigomba ku bakozi bayo ko bagenda baciye bugufi, bagaca bugufi bagashira hejuru, Imana akaba ari ija hejuru, ahubwo aribo bishira hejuru. Rero haniho niko Petero yariko ahanura bishengero, arababwira ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi yuko kw'Imana, kuko ari ubushobozi kugira ngo bashire hejuru mu gihe gikwiriye. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Rero Imana yo mwijuru nihabwe icubahiro. Hano rero ariko arabahanura, arababwira ati muce bugufi munsi yuko kw'Imana. Aravuga ati Imana nibakoresha ibikomeye, muraca bugufi, murashira, mumenye ko ari ubushobozi bw'Imana, mumenye ko ari imbaraga z'Imana. Ati nimutangure kwishira hejuru, nimutangure kwigira abakomeye, nimutangure kubona ko ibintu byose ari mwe mwabikoze, ariko mumenye yuko ari ukuboko kwisumba byose kwabikoze. Ati muce bugufi. Rero aravuga ati muce bugufi, Imana izobashira hejuru mu gihe gikwiriye. Rero turazi neza yuko Imana igukoresheje ibikomeye, ariko ukagumishira hejuru mu gihe gikwiriye, iragushira hejuru, ikagukundisha abantu, ikakwemeza n'abantu. Ariko tweho abantu twadukeneye, nimba ukoze Imana igukoresheje ikintu gitangaza uyu munsi, no mu tutanga kwishira hejuru, ndamavuta yanje nimuze mbasengere, je ndumva umuntu nkomeye, nkora ibintu bikomeye. Ariko ni ijambo ry'Imana natubwiye ngo niduce bugufi munsi wo kw'Imana, Imana idukoresha ibikomeye, hama ntiyabikudukoresha duce bugufi dushima Imana. Ariko ngo igihe gikwiriye izushira hejuru, ariko ari igusize hejuru. Ariko nubwo yagushira hejuru, ntabwo bikwiye kugenda urivuga. Yo yizokuvuga, izogusobanura, izogenda tumira abantu, ivuga ati ndafite umukozi wanje natoranije, kandi Imana iravuga, kandi Imana iratumira. Ndafite umukozi wanje natoranije, nimugende hanaha basengere. Ariko ico tuzi muri kino gihe cyo dukoresha ama publicité, tugashege no hino ati nimuze ngaha ku mavuta yanje biki n'ibiki. Ariko tumenye yuko dukora ibitayemerwa n'Imana, ntabwo twaciye bugufi. Mwico gihe turi munsi yuko kw'Imana, mwico gihe twakoreshejwe n'izindi mpwemu mbi, kuko impwemu mbi zo zishira hejuru, tugatangura gutukisha izina ry'Imana. Mwico gihe rero umuntu amaze gufatwa n'ubwibone, ntabwo abakiri kumwe n'Imana. Ari hano ijambo ry'Imana rero atubwiye ngo duce bugufi munsi yuko kw'Imana. Reka tubandanye. Kuri ndwe haravuga ngo muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibabara. Rero hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuyikorere imibabaro yose, ngo kuko itubabara. Turazi neza yuko umva ni ufite umubabaro, n'ufite agahinda, n'ufite ikibazo cyose kikubakiye, ngo genda imbere yayo uyikorera amaganya yawe yose, uyikorera agahinda kose, uyikorere ibyo ufise byose, ntiremegwa kandi ntiruha kandi ntidodomba. Nugenda ugafata ibyawe byose ukagenda ukayikorera, ntabwo izagusubiza ngo uzanye byinshi canke ngo uzanye mu imitwaro myinshi, kuko tubuzi yuko hariho aho ugenda ugashira umukozi w'Imana ukamushira nk'umutwaro, canke ukamushira ikibazo kanaka, wabimushira ati za mafaranga uzanye imitwaro myinshi, umutwaro umwe wose ukagenda n'amafaranga ukwiranye. Ariko nutwara umutwaro ukawutwara imbere y'Imana, canke ukagenda ukayikorera amaganya yawe yose, ntabwo izigiye kubwira ngo ndarushe kuraho ngo igizayo, canke ugenda uzoga kundi umunsi. Ariko nubwo uciye bugufi munsi ho kwayo, ukagenda ukayibwira amaganya yawe yose, izokwakira kandi yumve ibabaje, kandi ngo iratubabara. Ni iratubabara kuko turazi yuko ushaho ugenda ukabwira umuntu ubushanga rimwe ndetse n'umukozi w'Imana ugasanga ugamubwira, ariko ugasanga ntitaye ibintu byawe. Ariko ngo nugenda imbere yayo uciye bugufi munsi uko kwayo, ukagenda waciye bugufi, guca bugufi no kuzogenda utagira gasembwe imbere yayo, hama ukayikora amaganya yawe yose, ngo irayumva kandi iratubabara. Yo iratubabara, ntabwo izakubwira ngo subiza inyuma ibyo bintu byawe, ntabwo izakubwira ngo kitunezeza nuko nugenda ukayitokorera imitwaro yawe, ukayishikira ukayibwira imitwaro yawe, uzogenda uremurutse mu mutima, noneho mbetse hace n'iminsi mikeya canke usange n'uwo munsi iranakwishuye. Ugenda usanga ya mitwaro yawe irakuremuruye, aho wari wikoreye, aho gahinda wari ufise, umubabaro wari ufise, ugenda uvuye, ugenda urangiye, uja n'umunezero ndetse no kwishurwa wishurwe. Rero ijambo ryo batubwiye ngo nituze tuyikoreye imitwaro yacu yose, kandi ngo nitubabara. Yesu Kristo nahabwe icubahiro.
rero ijambo ry'Imana Imana yongeye kuturemesha iratubwira ngo niduce bugufi munsi ho kwayo hama twarangiza guca bugufi munsi ho kwayo tuyikorera amaganya yacu yose ngo iratubabara kandi turazi neza ko twitayeho ntabwo uzogenda ngo ugende wikoreye amaganya ngo wongere wibwire ngo hama kwirukane gusubiza inyuma ariko cyo tuzi neza nuko ugiye imbere yayo ukayegera irakwitaho ndetse ikabarana nawe hama kandi ikagenda ikuremura umutima wawe ikaguhumuriza ati mwana genda ndi kumwe nawe kandi uzogenda wumva unezerewe hama no kwishurwa wishurwe na mitwaro yawe yikwishure. Turasoma kuri 8 avuga ngo mwirinde ibiboreza mwawe mugavye umurezi wanyu ari we mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Yongera tugabisha ariko dufite umukunzi we data dukunda aratubwiye ngo niduce bugufi tugende musiko kwiwe aratubwira icya kabiri ngo nituyimukoreze imitwaro yose ngo uko ari tuba ntiyatubwiye ngo uzoza numwe cyangwa uzane ngo ibiri yatubwiye ati nyikoreze imitwaro yawe yose uyizana ati kuko itubabara. Haleluya Yesu nahabwe icubahiro. Arongera yaradukebuye aratubwiye ngo twirinde ibiboreza twirinde ibyaha ibiboreza n'ibyaha n'amagambo n'urusaku n'ibyo n'inzoga ndetse suva ngo n'inzoga n'ibiboreza byose kuko yivuza amahare givuga amagambo menshi ukavuga arenze ukavuga ibiki kuko ibiboreza so kuva ngo nuko wanyoye inzoga gusa ugasinda cyangwa ukaboregwa ariko ibiboreza byose ni ikintu cyose kigutuma ikuvana imbere y'Imana. Rero yavuze ngo tureke kwifuza tureke tuve mu byaha tureke ikintu kimwe kuko tuzi yuko neza wa mugwanizi ngo aguma yivuga ngo nk'intambwe ngo arondera abarotsa n'umurezi bedata n'umurezi. Rero ico tuzi neza nuko umuntu iyo Satani araza ahagukoresha ivyaha yagukoresha ivyaha akacaza kukurega ngo wabonye wa muntu wawe uravye yakoze. Rero bene data ayongera duhanura atubwira ngo mwirinde wa mugwanizi mwirinde biboreza mwirinde amagabo menshi kuko n'amagabo menshi araborera. Hari igihe ushaka kuja ngaho ukavuga ukavuga amagabo menshi mu majabo menshi amugucumura. Hari igihe uvuga amagabo menshi ukarenza. Hari igihe ukora nyine ibintu bita ukabona kumengo gukora byiza ariko mu nyuma ugasanga wakoze bibi. Rero nuko dukwiye kwirinda umuntu akirinda ukirinda mu byo uvuga ukirinda mu byo ukora ukirinda mu ngendo ugenda ukirinda mu myifatire ndetse ukirinda muri byose. Ivyo umuntu akwiye kwirinda ni byinshi kuko Satani akantu gatoya akeneye gusa ko akantu gakorokera hasi akaba yirutse akayirutse ati mwabonye wabonye wa muntu wawe byakoze wabonye wa muntu wawe byakora avuga wabonye wa muntu wawe ibyo harimwo nica bakeneye. Satani nta kandi kaza afite adushira imitego igihe cyose agashira umutego imbere yawe. Hari gihe n'umuntu akakubwira nabi kugira yumve kwamwishura akasubira akazana n'umwana akanakurakaza ugaca utanga gushavura ugatanga no gutukana akantu kose abo ngo wirinde igihe cyose ubonye akantu batameze neza uvuga ati aho ndazi ko Satani nteze kino kugira ngo mvuge nabi aronkirigaza kundeka. Kandi turazi neza kenshi bene data turazi yuko nikikubuza umugisha nikikubuza kugira ngo ushike kwisezerano ryawe harya Satani azagutega ututego twinshi kugira ngo ucangarane none kugira ngo uyu mwanya wari mu mwanya mwiza umubane neza wari kumwe n'Imana ubaye neza n'Imana kugira ronke ikintu akurega bya bindi ucuva uvuye mu mpunzo mu mwanya mwiza ukora n'Imana byose bya bindi bikaba birangiye. Rero bene data hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twirinde irinde ikigari cy'abantu bagutwara mu nzira itariyo. Hari igihe uba wowe wimereye neza atakibazo ufite ariko ugasanga guhura na bagenzi bawe ugasanga mubwiranye nabi cyangwa ugasanga kumuvuga ibintu biteye isoni nawe ugacujamwo. Hari igihe waba wirinda rero ugasanga biranse kuko uri kumwe n'abo bantu. Rero igihe cyose ubona uri mu kibanza kitari ciza ushobora kugira ukoreramo ibyaha ushobora kuvugiramo ikintu cyose cyagukura mu bwiza bw'Imana irinde ikintu cyose cyo gushira ahantu Imana itakwishimira kuko nimbura umuntu w'Imana nuho ukwiye kuba ahantu wishimirwa n'Imana kandi ukaba
ukora ivy'Imana igomba, ukagendera mu nzira Imana igomba. Rero bene data, rero ijambo ry'Imana, Imana yari iratubarira itubwira ngo duce bugufi umunsi wo kw'Imana. Nitwaca bugufi tugendere mu nzira yayo, duce bugufi, nimba Imana igukoresheje ikagukoresha, yagukoresha ugakora, nimba ijambo ry'Imana uvuze abantu bakihana bagakizwa bakagirane, ntuca wishira hejuru ngo je waho nshitse ngo ngo nshitse ngo ku mavuta yanje. Oya mwene data, ntabwo ari amavuta, ahubwo ni imbaraga z'Imana, n'ubuntu bw'Imana, ntabwo ari amavuta yawe, n'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu wagiriwe. Hanyuma ukabona usengeye umuntu arakize, ja harya ushima Imana. Nukuri muri kino gihe ivyo bintu tumenya yuko byisha abantu benshi muri kino gihe bariko baratemba kubera ukwiyemera. Abantu bakiyemera bakishima, abantu bakabona kumenga niho bariko barabikora. Muri kino gihe rero nivyo bihari, abandi ugasanga bariko bashigwa hejuru na bagenzi babo, hanyuma bari muko bahereza Satani. Nimbona umuntu Imana ikoresheje akakora ikintu gikomeye, musengera Imana, mushimira Imana, umuzitirize, kuko Satani wewe nta kindi abarindiriye, kuko tuzi yuko abakeneye gusa akantu kamutemvye hasi akabagiye. Rero ejo ukabona umukozi w'Imana, Imana ikoresheje ibikomeye, agatangura kwiyemera, agatanga kuvuga ngo jewe aho nshitse ngo ibintu bigenda uko, ngo jewe nguko nuko ngo bikini. Urumva yeba yabaye jewe, ariko rero ntabwo dukeneye ko abari jewe, ahubwo tuvuge ngo ntaba ari jewe, ngo ariko ngo bigaragare ko ari wowe Mana. Rero ntabwo dukwiye kuba ngo ari twebwe, ariko izina ry'Uwiteka rishigwe hejuru. Rero nimba Imana igukoresheje bikomeye, shima Imana. Rero mwene data, ukaba ari ahantu vyakugoye, ukabona usanze wishize hejuru, ca bugufi umunsi wo kw'Imana, usaba Imana imbabazi. Hanyuma kugira ngo bikunde ubaye neza n'Imana, hama gucikora amaganya yawe yose, amaganya wogiye gukorera umwana w'umuntu, ejo agasigara kwandagaza, agasigara kuvuga, ndetse ahubwo ukavaho nasitaye, ukavaho uje umuyaga ukagwatirizana amafaranga kugira ngo usengere. Nta mpamvu, fuka imbere y'Imana, umwikoreza amaganya yawe yose, ntazokwirukana, azokumva. Ngo kandi ikinaco ngo twirinde ngo wa mugwanizi wa murezi. Rero mwene data, irinde Satani, irinde atagenda kukurega, irinde kugira ngo utava mu bwiza bw'Imana, ataza gukoresha ivyaha hanyuma ngo aje kukurega. Rero ngo twirinde ibiboreza, twirinde ikintu cyose cyatandukana n'Imana. Rero mwene data, aho wawe byaragenze nabi, aho wawe warasitaye, aho waragiye mu kwifuza, aho waragiye mu biboreza n'ibindi byose, egera uce bugufi imbere y'Imana. Imana iguteze ukuboko, wicishe bugufi, wihane, kandi Imana iri kumwe nawe, kandi iri ku ntebe y'imbabazi, irakubabarira. Ryari ijambo ry'Imana, Imana yasize ku mutima, Imana yo mwijuru bampera umugisha. Turagushimiye Mwami w'abami, turagushimiye kutugiriye neza, turagushimiye kongeye kutwiyumviraho, ukatubwira ko dukwiye guca bugufi munsi yuko kwawe, tukirinda bwa bwibone Satani agatuzanira, tukabona yuko wadukoresheje, tukabona twabikoze. Turakwinginze utubabarire ahantu hose bya byatubayeho, ndetse n'abandi bose na data, turakwinginze utubabarire. Hanyuma nyakubahwa wera wa Isirayeli, turakwinginze gitandara gikomeye, uratwibukije ngo tukwikoreza imitwaro yacu yose, ngo kuko ari utubabara. Turakwereza imitwaro bene data, hariho abagwaye, hariho abatagiraho kuba, hariho imfuvyi zirushe, hari abapfakazi barushe, hariho abakozi bariko barirukanwa batagiraho baje niyo bava. Turabaze mu kuboko kwawe, turakwereze Mwami Yesu afite ibibazo bitandukanye, Mana bagwanirira abavyeyi bibungenze, Mwami Yesu bazitirire abafite ibibazo bitandukanye, Mana yo mwiju barengere, Mana yo mwiju. Turakweretse abera bose aho bari, turakweretse ishengero ryawe, turakweretse umugeni wawe, turakweretse abera bose aho bari Mana, abakozi babo bariko barakura mu kino gihe batorohewe, abo Satani ariko aragwanya mu mpande zitandukanye,
barengere ubagwanirire nero nyakwaho usenye imigabo n'imigambi ya satani wongere udutirira ubwoko bwawe uraturinda uratuzigama urarinda mwami cyose muri twe uratugwanirira mu mpande zose mw'izina rya Yesu Kristo uturinde satani abakozi biwe uturinde impwemu mbi uturinde yego abasatani agenda arivuga nk'intambwe ngo agomba baza kurega ngo agomba abarotsa erega ariko yarotsa benshi muri kino gihe hari inkumi nyinshi ariko ararotsa hari abasore benshi hari abapapa hari abamama hari abatama kaza ariko ararotsa muri iyi minsi hari abana hari urunganwe maha turakwinginze ugenda ubarengere ugenda ubagwanirire kubw'imbaraga zawe Yesu urakoze rero data ko wumvise ugusenga kwacu kwari kumwe natwe urakoze kutuzitira urakoze kutugwaniriye urakoze kugenda ukadutahuza ijambo ryawe nuhabwe icubahiro turagushimira Yesu Kristo kwatangwa nzi kugasozera natwe mu izina ryawe ugera Yesu Kristo amen.